tugiye kuvuga communiqué de presse mu ndimi zitatu, muraza kutwihanganira kubera ko niko bisanzwe bikorwa kugira ngo abantu bose abarundi twavyariye mu mahanga nabo nyine bashobore gutahura ibijanye n'imigambi turimo. Turahera kuri Kavukire mu bamenyesha makuru ubanze mwumvikane ingene mugomba kubikora. Itangazo ku banditsi n'abamenyesha makuru gushira ku mugaragaro ukwitoza k'umukandida yigenga mu matora y'abashinga amateka y'umwaka wa 2025 Jules Niyongabo. Banyakubahwa bashinga ntahe bafasoni natwe gwaruka, bubahwa bamenyesha makuru batumire bahire mu vyubahiro mwese, tugira amahoro iteka nitekane n'iterambere mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Banyakubahwa, imbere ya byose mutwemerere tubaye ikaze mukwiriye muri kino kibanza kidasanzwe muri kahise kacu, aho ingingo zikomeye za kahise na kazoza zagiye zirafatirwa. Twongere tubashimire kuba mwikazanuye mukitaba ubutumire bwacu muri benshi. Dufashe kandi kano karyo keza kugira ngo dushimire inzego zitandukanye za kino gihugu, uhereye ku nzego zo hasi gushika ku rwego rwa nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi, nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ndetse twongere tumushimire ko mu kanya gato dutanguye ivy'amatora amaze gufata umwanya wo kutwakira nk'abigenga mw'iteka n'icubahiro cinshi kugira atwumvirize yongere aduteye intege mu rugendo twatanguye. Twamukomera amashi cane y'icubahiro, tumwifurije kururanirwa mu mabanga ajejwe yo kwama atunganiriza bene Burundi. Mutwemerere kandi dushimire umugwi ujejwe gutegura amatora Seni, ku isonga yawo dukeze uhagarariye uwo mugwi ku vyo bamaze gushikako mw'itegurwa ry'amatora y'umwaka 2025. Tunabashimire ko bemeye ko dutegura kino kiganiro ku bamenyesha makuru mu gihe hatari bwagere ko twemererwa kwiyamamaza. Bashinga ntahe bafasoni ndetse natwe gwaruka, kahise kacu n'akintwari zaharaniye inyungu z'abarundi mu kwamirira kure intezi z'abanyamahanga, abubatsi bakomeye bahagarariye ukutavogerwa kw'igihugu cacu, abahizi banse kumanika amaboko igihe cose agacinyizo, ubukoroni na kavantara vyashatse kuduhindura abaja. Amaraso adutembamwo n'ay'abahizi bakomeye nka Ntare Rushatsi, Ntare Rugamba, Mwezi Gisabo n'abandi benshi batigeze bafukama imbere y'umwasi, kandi ni nabo dukesha imbibe zacu tugomba gukingirana ntayo. N'abagabo n'abakenyezi bagize ico bamariye igihe cabo, bituma izina ry'Uburundi rimenyekana kure y'imbibe zacu, berekanye ukudatamikwa ijambo n'ukuba inyankamugayo kwacu mu karere no kw'isi. Imvugo imenyerewe bavuga ngo turagahugu gato, habanama turi igihugu gifise kahise na kazoza k'ubutwari, igihugu c'abahizi bafise iteka, cikuyeko agacinyizo, cubakwa mu kwiganzura isesavuyoze. Bakundwa batumire bahire, Uburundi n'igihugu muri kahise kacu camye gifise iteka mu vy'imigenderanire n'amakungu, inama mpuzamakungu zikomeye
nka Sommet France Afrique n'iz'akarere nka Komeza zabaye ikimenyetso c'icubahiro n'uburongozi bwubashwe. Umugwa mukuru wacu w'ubutunzi Bujumbura wari ikimenyetso c'ubukuru n'ubwiza bw'umugabane wa Afrika. Dutegerezwa rero gukora ibirenze ivyo mu kwiyubakira inyubako rusangi nshasha zigezweho, ariko kandi no gukomeza ikibanza cacu mu rwego mpuzamakungu. Mu kugumana ubwigenge twamanye, ukubahwa kw'igihugu no guharanira ngo ako kahise ntikazimangane, ahubwo kubakirweko. Barundi bene wacu, kenshi na kenshi biradusaba gufata ingingo zikomeye. Ibihe turimo turabona ko bisaba ubutwari, gukunda igihugu kugira ngo ingorane nyinshi mu by'ubutunzi, mu mibano no mu bya politike zicurehe, aho bikunda tuzirandurane n'imizi. Kahise karerekana ko igihugu cacu cahuye n'ingorane zama zigaruka, maze zikabera intambamyi iterambere ryacu kandi zigahungabanya ubumwe bw'abarundi. Twihweje iyo tuva, naho kahise karangwamo ingorane za politike, imibano n'umutekano, Burundi bwamye bufise ibihe vy'iteka nk'igihugu c'akarorero mu karere, igihugu cubashwe kandi gifise ico cifashije. Uburundi bwaragize uruhara rukomeye mu bijanye n'ubumenyi n'iterambere mu karere. Kaminuza yacu yaramuye imikangara myinshi y'abanyeshuri b'incabwenge bagize uruhara mu iterambere ry'ibihugu byinshi bibanyi. Eka ndetse na kure ku mugabane wa Afrika, inyigisho z'akanovera zahoze ari zimwe mu zihurumbirwa mu karere na Afrika. Twarumvise ko Burundi bwigeze ubutunzi bwifashe ku rugezo rwo gushobora kugira ico bufashije ibihugu bibanyi vyari biri mu ngorane. Ifaranga ryacu rifise agaciro ku isoko, rigafasha abakozi n'abaguzi muri rusange mu gukomeza ubushobozi bw'umuguzi. Uburimyi bwacu bwashobora kuronka umwimbu ushobora gufasha kurwanya inzara. Amahinguriro ya leta yariko aravuka agatera iteka igihugu cacu hamwe n'inzego za leta zifashe. Abarundi batekanye, bubashwe kandi bavugwa neza mu vyo kwakira ingenzi, hari n'umuco wo kuvuga ukuri no guharanira agateka ka zina muntu. Muri iki gihe dutegereza gukomeza ubwo butwari no gusubira kubakira igihugu cacu ku mfatiro zikomeye. Imfatiro dufise zubatswe n'abahizi b'imbonakazoza kandi bakunda igihugu, nk'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore mu rugamba rwo guharanira ukwikukira, aho yashira imbere kubona abarundi banezerewe nk'iteka ku ndongozi zabo n'umutima wo kwitanga w'icungu ya demokarasi. Umukuru w'igihugu nyir'icubahiro Melchior Ndadaye, uwo naho yarazi neza ko bishobora kumusaba kwitanga no kubizira, yiyemeje guharanira inzira y'impinduka na demokarasi, ndetse atako aranabizira. Kuri izo ntwari zose turazishimiye. Banyakubahwa batumire bahire bene Burundi, muri iki gihe turashima utwigoro twa leta mu gukomeza iryo teka ry'igihugu, na cane cane mu migambi yo gushigikira no guteza imbere urwaruka n'abakenyezi mu migambi mishasha nka bije, paeje na BDF. Utwigoro tw'iterambere, gufashanya n'ibindi bihugu mu by'ubutunzi, ivyiyumviro bishasha bifasha guteza imbere ibisata bihambaye nk'uburimyi n'ubworozi, amasoko ntanganguvu, ubutare n'icukurwa ry'amabuye y'agaciro, inyubako rusangi zigezweho nk'ingomero n'amabarabara mu ntara hagati mu gihugu, hamwe n'amahirwe yo kuzamura ubutunzi tubona mu mbonakazoza ya 2040. Uburundi igihugu cifashe
na 2060 Uburundi nk'igihugu giteye imbere. Barundi bene wacu, mu bihe bitandukanye vya kahise kacu turabona ko kubasinda bibazwa n'imitongano, ubwoba bwo kwiyamiriza ikibi vyamye bibangamira iterambere ry'igihugu cacu. Ariko Burundi mu butwari bwinshi n'ubutore bwamye buhitamwo kuvuga buti oya, no gukora ibishoboka byose ngo Burundi yubahwe kandi yubahirizwe, kahise karabitwereka neza. Basokuruza bacu bari baratahuye ko kahise Barundi bene wacu katagomba kuducunaguza, ahubwo tugomba kukubaka uko tukifuza. Banyakubahwa bashingantahe namwe bafasoni, rwaruka batumire bahire, twarazwe kahise k'ubutwari, ariko ikiruta vyose turi abubatsi ba kazoza gashasha keza kandi tunyotewe. Dutegerezwa kwirinda kuzoraga abana bacu ivyatunaniye, kwitwara nabi mu vy'uburongozi hamwe no kunanirwa. Dutegerezwa gusubira kwiga guharanira ivyiza tubereye, kwizera ko dushoboye guhaguruka no kwereka isi yose ko Uburundi butazigera bugwa mw'isanganya tukiriho. Kubw'izo mvo zose tuvuze n'umutima ubishaka, tutirengagije uburemere bw'umutwaro aya mabanga tugamije adusaba, duhimirijwe n'inyota y'iterambere n'impinduka mu butunzi bw'igihugu cacu, ndetse niyo tugomba ko igihugu cerekeza, twishimikije icizere yuko impinduka ari atagisibya. Mpagaze imbere yanyu uyu munsi kugira ngo menyeshe ku mugaragaro Uburundi ndetse n'amakungu ko jewe Niyongabo Jules ndi umukandida yigenga mu matora y'abashingamateka ategekanijwe mu mwaka wa 2025. Uko kwitoza si ku nyungu zanje bwite, ni ikimenyetso cyo gukorera ineza y'igihugu cacu c'Uburundi n'abarundi bose ku bwa kazoza keza. Intumbero yo kuba umukandida yigenga ishingiye ku nkingi zitatu nyamukuru: ukuri no gukorera ku mugaragaro. Kenshi abarundi baba bifuza kubwira ukuri gushobora kumurikira ejo habo. Igihe kirageze ngo dushireho umugenzo wo kwitwararika ivy'igihugu nk'abazobibazwa, gushira imbere inyungu rusangi gusumba inyungu z'umugwi cyangwa utugwi. Iterambere ry'igihugu cacu ntirishobora kudindizwa n'amatati y'abapfa ubutegetsi. Dutegerezwa guharanira ineza ya bose, tugashira imbere ineza y'abarundi mu ngingo zose zifatwa. Gusabikanya aho abarundi bose atanu bakumiriwe, dutegerezwa kubona inyungu zivuye mu butunzi bw'igihugu cacu. Dutegerezwa kubaka ubutunzi rusangi, tugashiraho amahirwe kugwaruka ndetse n'abanyempano bose muri rusangi, bakagira amategeko abakingira cyo bita droit d'auteur, kandi agashirwa mu ngiro kugira ngo nabo bashobore kwisahiriza biciye mu ngabire zabo, maze bagire agaciro mu bijanye no kurema ubutunzi. Gushigikira abarimyi bacu mu bijanye no kuronka imbuto hamwe n'ifumbire, tutibagiye kubafasha ibijanye n'abafundi b'indimo. Guha ubushobozi ba rwiyemezamirimo bato bato biciye muri politike cyangwa umugambi wo kugabanya amakori ndetse amakori atavuna, no kuronka serivisi z'ibanze mu buryo bungana. Kongera umushahara abakozi mu ntumbero yo gukomeza imiryango y'abaguzi. Ivyo navyo nyene bishobora gushigikira amahinguriro yo mu gihugu, kuko abaguzi bagaruka bakagura ibidandazwa vyahinguriwe mu gihugu cacu. Mu gukora uko tuzoba duhesheje icubahiro
abakukuruke n'abafise amikoro make muri twebwe kugira ngo baronke ifaranga rizobashoboza kubaho badatunzwe no gufata amadeni nk'uko biri mu miryango myinshi y'i Burundi, maze bashobore kwibeshaho. Intumbero yanje ni uguhimiriza abarundi kugarukana akarangamutima hamwe no guterera ivyiyumviro bishasha hamwe n'imigambi mishasha yo guteza imbere igihugu cacu. Igihe kirageze ngo duhagarike amacakubiri ataco afasha twebwe ugwaruka, maze dusengere ku mugozi umwe, aho bene Burundi bose bashobora kubaho bubahirijwe mu mutekano n'iterambere. Bubahwa mwese mukoraniye ngaha, intumbero nyamukuru si guharanira ubutegetsi canke kwitwa intwari. Ndi Umurundi nk'abandi bose, banse kuba sindabibazwa co kimwe namwe mwese, twanse kuba indorerezi mu gihe igihugu gikeneye abakinyi. Nuko rero bene Burundi, mwitavye ubutumire muri kimenyetso kizima c'uko urunganwe rushasha rwiteguriye guhaguruka, urunganwe rutazokwicara rwidodomba canke ngo rucure intimba, ariko ruzokwiyubakira kazoza kacu keza dukeneye. Twese muri rusange turafise indoto z'Uburundi zitarimo kwitwa igihugu gikenye kw'isi yose, ariko dufatwe nk'igihugu ciyambuye agakengerwe kandi c'abantu bashoboye. Twese muri rusange twifuza kubona turengera ibibazo byinshi biturengeye, igihugu cacu kigahagurukana ubutware, tugahindura ibihe by'amarushwa bikaba umunezero. Twese muri rusange twubake umutima wo gukunda igihugu, bive mu mvugo bije mu ngiro, ivy'igihugu bisonerwe, tuve mu ngorane tuje mu ntsinzi rusange. Kandi izo mpinduka uko kwivyukiranya ntivyokorwa n'umuntu umwe wenyene, bihagaze no kuri wewe, kuri twebwe, bihagaze ku Murundi wese. Ni mwebwe ntwari z'iki gihe gishasha, ni mwebwe muco uzokuraho umwijima, ugukekeranya no kunanirwa. Abarundi twese twandike inkuru nshasha, Abarundi twese twandike inkuru nshasha y'Uburundi bwacu, inkuru yaho Uburundi butazosubira kubonwa nk'igihugu casambutse, ahubwo nk'abantu badapfa kwemererayo, bashoboye guhaguruka bakiyambura umwambaro w'isoni n'agakengerwe, maze bagasubira kugarura icubahiro n'ubudahangarwa twarajwe na ba sogokuruza. Banyakubahwa bashingantahe bapfasoni natwe gwaruka, si agaseseshwa rumuri igihe turimo duhura n'intambamyi nyinshi. Nitwaba umwe tuzotsinda, nitwacanamwo imigwi y'amoko, imigambwe na kavantara, tuzotsindwa nta kabuza. Sinkekeranya dufise byinshi twunguka mu bumwe bwacu, kandi nta kintu na kimwe gishobora kutubuza kubishikako, kuko turabikeneye. Kanatsinda kahise ntigakwiye kudutsinda ngo tunanirwe. Dutegerezwa kwandika kazoza keza mu ntsinzi. Ndahamagariye Abarundi bose aho bari hose guhaguruka tugaharanira impinduka, tukaburunganwe rushasha rw'indongozi zishira imbere ivy'igihugu. Twebwe Abarundi turamaze kwerekana ko dushoboye gukora ibintu bihambaye, turashoboye kandi dutegerezwa kwama twiyambika agateka nk'uko vyamye. Igihe kirageze, nimuze duhaguruke twandike kazoza kacu keza. Twese hamwe turashoboye kubaka Uburundi bukomeye, burimo ubutungane, ubumwe kandi buteye imbere. Murakoze mwebwe mugifise ivyizigiro ku Burundi. Ndabashimiye mwese mushaka kwitangira Uburundi n'iterambere ryabo. Niharamba Uburundi, niharambe demokarasi, niharambe ubumwe mu Barundi. Murakoze cyane. Nta kibazo kiba gito
ikibazo cyose kiba gikeneye inyishu. Rero gerageje kwishura ikibazo cya mbere cy'umumenyeshamakuru witwa Oswald yabajije ati nk'uwitoje yigenga twe tubafata nk'abanyamigambwe, kandi turamaze kubona yuko imigambwe abayiserukira iyo amatora atsinzwe baragira inyifato izo mwizi inyifato zo kugumuka, reka kuvuga uko mbega mwebwe nimwatsindwa bizogenda gute? Ntawe uvuka yiteze ubuhomba mu Imana, ntawe uhaguruka agiye kurima yiteze gutimbura, ariko biranka imvura igwa ugasanga ibyo umuntu yiteze si byarose. Ariko kandi umurimyi ntarima agatasi gusa, ararimira n'impeshi. Rero kenshi turihenda wizeye yuko ikintu ugenda ugitanga uno munsi nyene bigaca bikunda. Tugomba kugira umuco n'umugenzo wo kubandanya duhangana n'ibiduhanze. Umuntu ntashobora kwitega yuko iryo rimwe gusa ugiye kwitoza kaje sindabona n'amareziti kuntasa, ariko ucumbaza ngo nzonanirwa aho yashobora no gutsinda. Ariko ngaruke ku majwi y'abanyarwanda ari menshi cyane, iyo umbaza icyo kibazo ndega ry'amatwi witeze kuzoyaronka gute? Burya uhejeje no kuba icyo kibazo hari abarundi benshi baciye bavuga ati umuntu rero twumva nyine yishura hama turabe yuko ayo matwi tuyamukwiritse. Reka ndakuremeshe ko nzoyaronka, nintayaronka tuzohure muri Fenitran, nzoba nagarutse kuyarondera kandi nzoronka menshi gusumba ayo plan B ndakugiye ko ari Fenitran bidakunze n'Jeunesse kandi azogenda araduga. Mu Cyongereza ngerageje kwishura, your question is related to some political party leaders who misbehave or misconduct whenever the results of the polls are not appropriate or in adherence to the expectations they had when they are running for elections. So you asked about my plan B in case I lose the election. First and foremost, thank you for this wonderful question. It is a future-guided or future-centered question. So there is always an question of the unexpected. What if I'm surprising you? What if tomorrow I run and win? But also, I'm ready if I don't win in 2025. There is still room for 2030. There is still room for 2035. What people and the nation requires is just having a consistency. So we have to be consistent in what we are doing. So we are here not just run for once. We are here to stay. We're here to stay for this country. Thank you. L'autre question, ikibazo cya kabiri n'uwitwa Jean Claude Niyomukiza, iradiyo Isanganiro yatubwiye ati baratubwiye imigambi mufise ariko n'ibyaha ibice bikuru bikuru ugomba kudushikanako. Ahanini navuze imvo, umwanya umwe navuze imvo nyamukuru zituma nitoza, aho navuze nti intumbero yo kuba umukandida yigenga ishingiye ku nkingi zitatu nyamukuru. Hariho ukuri no gukorera ku mugaragaro. Hari inkingi ya kabiri, gushira imbere inyungu rusangi gusumba inyungu z'utugwi, hamwe no gusabikanya bike dufise mu Burundi tukabisabikanya. Ariko kandi saho gusangarukira, hariho n'iyindi migambi ijanye n'ibisata bitandukanye, ariko na cyane cyane igisata c'ubumenyi. Ndagomba Abarundi bamenye yuko amatongo dufise arafise ahagarukira, ubutunzi dufise burafise aho bugarukira. Ubutunzi bwonyene buguma buriko buravuka buteje imbere ibihugu biri imbere, biteye imbere mu majambere n'ubumenyi, indero. Igihugu nka Dubai abantu bazi ko gifise petrole nyinshi giteje imbere, mugabo no munsi bariko baragira ingufu nyinshi mu bumenyi,
barondera abadokiteri bakomeye, barondera abahinga bakomeye, kuko barazi ko peteroli hariho umunsi izokama nk'uko bimeze iwacu. Si ibintu bihoraho. Mugabo bwa bumenyi butuma biga ubundi bwenge bwo kwiyunguruza bakoresheje umuyagankuba, izuba, amazi, hidrogene n'ibindi. Rero kino gihugu ikintu tugomba gushiramo ingufu nyinshi ni ubumenyi. Abanyeshuri bakiga neza, abigisha bagahembwa neza, amashuri meza agasubira kubakwa. Twebwe twize amashuri afise amalaboratwari, mugabo uno munsi ico kintu nibaza ko ari umugani mu bice 80 cyangwa 70% by'amashuri asigaye mu gihugu cy'u Burundi. Rero hariho ibisata by'ubumenyi, ibisata by'uburimyi, ibisata by'ubutungane, imanza ziri mu gihugu muravuze ko ari nyinshi cyane. Turibuka irarura twahawe na yicubara umukuru w'igihugu agifata ubutegetsi cyangwa agitangura intwaro, ariko uno munsi yavuze ko ibice imanza ziri mu butungane zishika. Nukuvuga ngo usanga imiryango yo mu Burundi ku miryango 10 imiryango ishika kuri 3 canke 5 iri mu manza, batanga amafaranga kugira ngo baje kuburana. Ugasanga bafise itongo nimba ari amatongo 2 ariko aragurisha itongo aja kuburana itongo rindi, kubera ko ubutungane bitari kuburatunganiriza abarundi nk'uko byategezwa kugenda. N'ivyo biri mu byo tugomba gushira imbere. Hari ibisata byinshi cyane, ariko ikintu kimwe twabonye gishobora gutuma Uburundi bwogorora ni ikintu bita ama etage généraux, guhamagara abo vyega mu bisata bitandukanye, mu burimyi, mu bworozi canke ibindi bisata, abantu vyega bagahamagagwa bakavuga imigambi. Urasanga nka jewe nize amategeko ngomba kwigisha abaganga ingene bavura umurwayi, ivyo bintu ntibishobora guteza imbere Uburundi. Urasanga jewe mu agronome ngomba kuja kwigisha umuelectricien ingene bazitara n'ingene barahura umuyagankuba, ivyo bintu byarabyinjije igihugu cy'u Burundi. Usanga turi mu buzima bwo gutomboza. Rero imigambi irahari, kandi agomba kubamenyesha yuko iyi conference ahanini ihagaze kuvuga imigambi, kuko imigambi ivugwa mu gihe cya kampanye. Twaruya ngo tubamenyeshe tugiye kwitoza, ariko kandi na kino kibazo kiraduhaye amahirwe yo kubabwira bimwe mu byo dushoboye kuzokora, ariko hari byinshi na cyane cyane bishira umwene gihugu cyangwa Umurundi imbere, agahabwa ikibanza cya mbere agashikirwa. Ikindi kibazo ni amajambo akoreshwa mu gihe cyo kwiyamamaza, aho usanga abanyepolitike cyangwa abanyamigambwe cyangwa natwe bw'abitoza canke abanywanyi bacu baterana amajambo rimwe na rimwe bagashamirana. Nukuri ahari abantu ha muntu sinokubesha ngo ntaje ku mugoroba abo twajanye mu myamamazo uzoca ngenda ndabatahanye muhira hamanda babuze kugira inyifato zimwe zimwe. Ariko ico duhamagarira abarundi twese, amaraso yasesetse, urwango ruri mu Barundi, ishari n'inzigo biri mu Burundi, mu Barundi byaratweretse yuko atantambuko nimwe dushobora gutera ngo dushike ku iterambere rirama hatabaye ubusoneranira, ukubahana, gusonera ikiremwa muntu n'uwo mudahuje ivyiyumviro. Erega abagwana nibajye usanga ari bato bato, nayo bajya bakuru usanga bahurira mu tubare bagasangira, bahurira mu ndege bakicarana ku ntebe imwe, bahurira i Burayi bagasangira akayi bikagenda neza. Rero n'abarundi babigira ingifato yuko kuba udahuje ivyiyumviro mu vya politike bidasigura yuko muca mushamirana, kuko umwe apfuye wowe ubuhomvye umukiriya cyangwa ubuhomvye wo gufata ingeso mu gihe nawe wogira ikibazo, kugira ntawe umenya iyo ahurira n'uwundi muntu. Twese turakeneraniye, twese turi magiriraniye. Murakoze cyane. Egide ZRF yavuze ati hasigaye amezi 2 kugira ngo amatora abe. Mbega ikibazo c'igitoro ubona bizogenda gute? Biraza ko ayo makenga ari mu bya mbere twabajije umukuru wa Seni, nawe natubera umwana mwiza tubwira ati mu byo byo ntibirimo murabaza muri leta. Ati ubushikiranganje w'intwaro hagati yaratanze icizere. Nababwiye muri discours je gusoma yuko nyiri icubahiro umukuru w'igihugu yaduhaye umubonano, naho nyene twabaye ico kibazo. Ico tuzi nuko bose bagiye batanga umwizero,
hanyuma kandi tuzi nuko kampanye izokorwa aho tuzoshikana intege hazoba araho nyene n'umunsi twaje hari muri Sedini ejo tuba turi kuri garden ariko ndakubwiye yuko abarundi ibibazo birahaba ukababara ivunja rikagufata ihwa rikagutera ariko abarundi tugomba kwiga guhangana n'ibihe bigoye amatora ageze hazoba hari ibibazo ariko tuzobitorera inyishu kubijanye n'ibyo twe twoshobora nk'abigenga tuzobanira twitura leta kuko leta n'umuvyeyi ivyo batwemereye rihagira twabona bidakunze muri amezi abirasigaye tuzobitura bazodufasha turonke inyishu kuko leta ifise amikoro menshi gusumba twebwe nk'abigenga murakoze cane nyakubahwa bakire mwitoje mu gisagara cya Bujumbura ishema ryigenga abakiri gisagara cya Bujumbura cyaboneka yuko hariho n'abandi benshi baganira bariko baritoza ibyo kibanza cy'ishema ryigenga muri ako kuvuga muri umukozi ruswa yegeranye ahantu kuri ziba zitandukanye unyaranye ifite benshi ukaba mbega ntabwo bari bateye iyo kugira ngo dushobore gutsinda ikibazo ca Shadrack avuga ati muri abitoje nk'abigenga benshi turi 11 no munsi ya twari 12 hariho utagize amahirwe yo kubandanya kubera ko hari byose yamusavye ko bitakwiye ariko waciye uvuga ati turazi ko harimo umukombozi muririmbyi rurangiranwa kandi nawe nyene asanzwe yarafashe ya mbere muri bino bikorwa byo kwitoza sinzi umuntu yagutumye ngo duteranye mukombozi ariko mukombozi n'umugenzi wanje cane yari kuba hano munsi yaguca kunyishurira yafatiriwe zeruguru mu bikorwa bindi ajejwe ariko nagira nkubwire yuko abakandida independent turafise ikintu duhuriyeko n'igituma turabaye independent nuko hari ikintu usanga twararondeye mu migambwe niko kironke tugahitamo kwitwa aba independent rero hari ukubahana yaba vyakunda seni ikatwemerera twogize coalition y'aba independent tugatsinda ibigambwe none itegeko ntiribitwemerera ico gituma nkubwiye ni mukombozi atoba karengana noba ndose umugenzi mu n'amashinga amateka jewe ndobe nkarengana noba ndose umugenzi mu n'amashinga amateka niko tugomba kubaka kino gihugu abakozi ba leta ibibanza bijamwo indongozi ribike cyane ku miliyoni 13 ariko ni mufise y'umugenzi akaba ari umugenzi ubufise amahirwe ko nawe bizoshikirwa rero tugomba kugumana ubwo bucuti ukombozi n'umugenzi cyane sinzi ko hari umuindependent baje ngaha wundi natanze ubutumire kuri bamwe muri bo muga benshi bafatiriwe umunsi wa gatanu baborohereje ariko nagiye agenda mukwereka hari ndamuzane ngaha nanje ndamuhe yambi wereke yuko abaindependent dufishe dutandukaniye ko n'imigambwe ico bituma duhamagariye abarundi kuzoduha amahirwe yo kutwumviriza ndetse no kudutora kuko imigambwe irifise izigendera ko yamyiriko ariko twebwe natwe tuba tugomba bati tuzana ikintu gishaka mugabo ugasanga nk'ubu itegeko rigenga amatora ridusaba amajwi jewe hamwe ngiye mu n'amashinga amateka amajwi mantwaye usanga ari menshi yavugira ngako by'imvo z'uko kampanye itaratangura ariko yaruro murazi kubirondera namwe rero bisaba ko tugira ingufu nyinshi cyane izo ngufu rero zidusaba kuba dufise indangagaciro ubuntu ivyiyumviro bifise ingufu bitahuritse abarundi bazokunda bagashaka kudunda ayo majwi rero nta kosa twokorana cyane cyane kosa ryo kwankana hagati yacu ziba bibaye urudubi rero nizere yuko nashoboye kwishura kugira yuko mukombozi ari umugenzi cyane n'abajya bose 10 n'abangahe turabagenzi dukorera hafi twarashizeho naho duhurira tuganira kugira ngo ntihagire ubura amakuru canke wogira ikibazo ngo tubure kugira icyo tumufashije rero urumva dufise urunani rw'intamenwa naho batwagiye kugira coalition ngo dutsinde imigambi murakoze Jean Dodier yavuze ikibazo ciwe kivuga ati ubona gute wibona gute umaze gusasa mu n'amashinga amateka nyene bizoba bimeze
jewe nigishijwe n'abigisha ndamutse umuntu w'umwigisha prefet wacu hari yagiye gutaye ujya twamutazira amakonzi twe twizo turika amakonzi ise Tanganyika ntazo gufina zari birimo hari umwigisha yigishije muri Burundi yatubwiye ngo les honneurs ce sont des charges. Les honneurs ce sont des charges. Burya abategetsi uburemere bwo gutwara igihugu so kuzinga amashati ngo baturire ivyuma. Ubwo nubwo aba manager. Uburemere bwo gutwara igihugu buri mu mutwe. Sinzi hari abapresident batwaye akiri muto mugabe inyuma ya manda imwe imvi zikaba zasesetse. Nagira nkubwiye yuko iyi conference de presse nyine ubona hano najyanye isaha 10 saa 12 nari mbyutse najyanye amasaha abiri rero gusasa mu namashinga amateka muri ziga ntebe zizunguruka si ubuzima bugarukira abamaze gushikayo bagomba kugaruka bakaja kumviriza ababatoye bakumva nimba igihe watogwa mu ntara watowemo hari hakenewe rusengo bari bakeneye amazi ya regidezo nimba amazi yarabonetse ibibazo byaraheze nta bindi byaje mu nyuma rero gutogwa kirya cubahiro bafise n'uburemere bw'amabanga bajejwe rero kubwira yuko singiye hari yangiye gutamba singiye hari yangiye kwidagadura singidagaduro ngiyemo ahubwo iyo umaze gutogwa biba bikomeye gusumba gusa narigeze kuronka turi kumwe n'abagenzi nyine abayindepanda baratubwira bati igituma bajya mutora bashitse hariya baca banyegera muheza kumutora araja guhembwa umushahara wa wundi muzi w'i Burundi hanyuma mwese abamutoye miliyoni 3 canke 2 mugaca mugomba kaza arabashorera muri za miliyoni 2-3 duhembwa iyo mvire miliyoni 2 z'abarundi bagutoye ugiye urabacorera cyangwa basororera mu miliyoni 3 uhembwa muhira wotahaniki wobaho gute kuko benshi banageze usanga ibishahara bafasha amadeni bavuga ngo bubaka akazu aronka akamodoka usanga bigoye rero benshi kubera ko bahora bavuga ati naragutoye bahitamo kunyegera mugari muze mu ntere kubanyegera kandi izeye yuko ntazobagiye kubanyegera kuko n'ubundi benshi bo dukorana sinahora ndabanyegera sije kubanyegera no munsi rero muzoba munyizeye ngo ndabaserukire mu bikorwa bisaba ko twama tubonana tukaganira tukabana hafi na hafi kugira ngo ibibazo abarundi bafise ibiremereye abarundi tubimenyeshe indongozi mu nama nshinga amateka muri leta hanyuma byose bitorega umuti hari igihe usanga muri quartier canke mu ntara ifoto y'amatara yarahenutse ukumva nyumba 10 musitanteri bose baba kuri iryo barabara mugabo regidezo ikabura uyibwira uti ifoto yahenutse ivyo biri mu bintu bito mugabo abatogwa bagomba kwitwararika kugira ngo igihugu kigume gisa neza abarundi bagume borohewe mu bibazo bitandukanye baba bafise ku ibibazo byabacwe na Simon umuri Ecomag avuze ati ubu uradukeneye muri aya mezi 3 ariko myaka 5 igiye gukurikira uzaba utadukeneye kenshi nkuko yemeje kubivuga nababwiye impamvu usanga bajya duserukira batunyegera usanga abamutoye babwira bati ducorere duha agacupa muri wa miliyoni yahembwa yosanga byagoranye ariko turagomba gushiraho novuga ngo urundi rubango rushasha rw'abanyapolitike canke abakozi bakorera abenegihugu canke abarundi nimba ayo umushinga amateka ahembwa ari make canke nimbuza ko umushinga amateka hari usanga buteye isoni sinzi ko murarenga hajya kuri assemblée hariyo usanga barafasha amadeni no gutonda hajya ugasanga biragoye mu namashinga amateka sinzi ko mumvise ibibazo bijanye by'ibitoro aho umushinga amateka avuga ati denya kubaho mwe murafisa gatoro twe dutahana abaguru murature kuraga kare dutaye hakiri kare ushaka yuko ibibazo biri mu Burundi nabo nyene birabashikira no bari mu namashinga amateka ariko icyo twemerera abamenyesha makuru abarundi nuko nabivuze gukorera ku mugaragaro transparency ibihari bike uburundi bufise bingana gute tubisabikanya gute iyo bibonetse byinshi abarundi tubisabikanya gute
kuko sinoza gusaba ibintu mbona ko udafise, sinoza ko kwitura mbona udashaka kumfasha ikintu na kimwe. Rero ubuzima tugomba kubaka mu Burundi turagomba kuduha ico bita niveau de vie. Imishahara ikaduga, imishahara iduzwa na leta, ucumbaza ati mbega amafaranga leta izoyakura hehe? Tugomba guhagurukira amahinguriro yose ya leta akora homba, tumenye igituma homba kandi ivyo badandaza biguma bizimba, umuyaga nkuba ukaduga, isukari ikaduga. Ivyo vyogaruka kuduza imishahara y'abakozi ba leta, hanyuma amafaranga leta ihemvye abakozi akagaruka gufasha ya mahinguriro igihe imiryango bariko baragura ibintu bagasuma mu masoko, maze ibihinguriye mu Burundi bikaronka abaguzi. Tutarashobora kugira ico bita conjoncture économique iduze, ubuzima bw'umurundi bugahabwa agaciro, umushahara ntube gusa wo gutonda kuri bisi ukabuheze utarariharuwaye, utarashobora kuriha amadeni yo kwibotike, biracatugoye kandi bisaba ingufu rusangi na cyane cyane gutunganya neza iby'igihugu kugira ngo umurundi wese ashobore kuronka na duke muri bimwe igihugu gishobora gushira ku meza, tugasagira ku meza twese. Rero niyo novuga ngo muri iyo myaka 5 sinzoguma ndabanyegeye, ariko nzogerageza kubiyegereza nanje gusumba kugira ngo umunyongere yindi 5 ikurikira, kuko erega ndacari muto, nivyanira ku myaka 5 ya mbere yindi 5 nzoca nja kubahe, hari ngo baguma ndi mu Burundi ndi muri mwebwe ndengana mugakoma amashi sindengane mu ntera ivyatsi. Murakoze cyane. Ati nk'uwizera ni gute ivyo ugiye mu vy'amabanga ya politike no gusenga ushobora kubihuza bigahura? Ico kibazo ndamaze kucishura kuri mezi imwe ambaje ikibazo, ariko no kubwira yuko no gusenga gukorera Imana harimo gukorera igihugu. Pasitori ni wamenye abakristo barayinzara nyumba ku matara bamenye. Pastori ni wamenye abakristo bagire birukane mu nzu, chef de quartier atarabamenya na chef de zone. Pasitori ni wamenye umugabo agiye kwahukana n'umugore bataragera muri sentara, akagerageza agasenga kararayo majoro bikanga. Rero zimwe mu mvo zituma umuntu aja kwitoza ni igihe uvuga uti ivyo nkora ndabikorera mu mpome zine z'ishengero mu bakristo banje turi kumwe, ariko ndashoboye kuba nokora vyinshi ari hamwe abarundi banyizeye, ngashika hari ingufu nyinshi zo gushobora gushikira abarundi benshi, ngashobora kugira ico mpinduye mu vy'ubuzima n'imibereho yabo ya misi yose. Rero politike burya no mu nzu serugo atagize politike yosanga kigoye yinjiye. Serugo adafise politike nayo narugo y'umwumvikano yo kubaka urugo usanga rwasambutse. Politike iri hose, gusa rero iyi politike hano mu vy'igihugu tugomba kwigiramo uruhara twese, abarundi twese, kugira ngo ivyiyumviro vy'iwawe usenga uri umupasitori utari umupasitori, igihe ingingo ziriko zirafatwa mu gihugu navyo nyene bishikweko vyiyumvigwemo, abarundi basenga n'abadasenga bahurize ku ngingo ibahuza, ntihazi ingingo zibatandukanya ngo nuko ujya asenga uriya adasenga. Nibaza ko inyishu ntazishobora kubitomoye. Ku kibazo ca gatatu kivuga ati urugamba turimo ivyo ubutunzi, kunagura ubutunzi, mbega nizahe ingingo nyinshi zifatirwa mu n'amashinga amateka, mbega nizahe nkomezi wowe ufise kugira ngo urugamba rw'ubutunzi turimo ushobore kwizera yuko dushobora kubona koyokwe canke tukarunesha. Nibaza ni kenshi twama twibaza igituma canke twarabonyeje ubundi abashinga amateka babaza bashikiranganje bubahwa mwese iyo muje ngaha muri ncabwenge, mugabo iyo muje muzana za ngorane nyene tukababwira za ngorane nyene mukaduha za nyishu nyene, imyaka 3-5 igahera. Hari umuntu yaciye ambaza ati mbega ibwirizwa shingiro ko rivuga ico bita motion de censure canke motion de défiance, ivyo bintu vyarafuswe mu Burundi. Nibaza yuko ivyo kuduza amaboko gusa ego canke oya, mbukume ngo ubaduza kuri ego gusa kuri oya ntibakiduza kuri oya. Nibaza ko muri kamere kanje ivyo bitarimo. Sinibaza yuko amaboko yose mfise abiri yo gumaduza ego gusa hakabura no kuduza oya. Nzogerageza nodere kumwe kuzuza kuraduza oya mu gihe numvise yuko ibiri kubaza amateka ari karatorwa adashobora korohereza abene gihugu. Tugomba kuvuga ukuri, ikintu cirabura kikaba cirabura,
ntuze ngo mpende ngo kirera kandi nabonye ko cirabura, hama ngucumbwira ngo namaze kuvuga ko cirabura wowe hora ibisigaye vyemera uko. Nibaza ko mu myaka igiye kuzoza abana bacu hari ibintu bazoraba kuri YouTube bakavuga bati mbega data yari yanyoye kujya munsi kugira ngo ishuri ryagishu mu namashinga amateka. Rero je sinkeneye ko abana baja kuri YouTube batangure kwibaza yuko hari igihe nahora mvangirwa canke ngacanganikirwa canke nkagenda nanyoye akantu batomenya kari, kuko ivyo turi muno munsi ntibikiri vyibanga. Ubu inamashinga amateka isasa ku mugaragaro, igasasa ku mbuga ngurukana bumenyi, byose bikaboneka. Rero abariyo ntitubahanura kuko niturangana nabo, ariko nkatwe tuzojayo tuzogenda dufise ubumenyi yuko ivyo dukorera mu namashinga amateka atari banga ku Barundi, ahubwo dukorera Abarundi, kandi tugomba kubikora mu bwizigirwa n'ubwitonzi, tuzi neza yuko abadutumyeyo ejo bazobitubaza. Murakoze cyane. Banyakubahwa bashitsi b'iteka mwese muri rusangi mwashoboye gushika hano hantu, umunsi twari turidiranye igishika cinshi, ariko kandi no munsi wabaye ibanga kuri benshi, cyo gituma abaje numva no bashimira kuko twabiguze mu mwanya muto kandi twabateguje. Ariko ndabona abakora mu buzi butandukanye bari hano aya masaha bariko barakora ibintu byinshi, ivyo sino bifata nk'ibisanzwe. Nico gituma rero iri jambo rya nyuma ngomba kubabwira ahanini rihagaze mu kubashimira, kububaha no kubabwira yuko ivy'igihugu nta muntu mwashaka kuvyikorera ngo bikunde. Ivy'igihugu ni igikorwa rusangi Abarundi bose duhurirako. Rero kuba mwaje nari gutambagiro rero mutaza yo kuba mwaje ishimwe ridasanzwe. Hanyuma kandi ni n'ubutumwa yuko hari ikintu mwiteze muri kino gikorwa dutanguje no munsi. Rero agomba kubatumirira kubandanya mu gushigikira. Turafise ibyo dukeneye, ibikorwa biri hano mura twateguye, ni kwizina y'umuryango na biro de campagne abo turi kumwe twatanguranye igikorwa tujana kandidatire, mugabo ntituri benshi cyane kugira ngo bidufashe kuzoshika mu Rugombo, mu Cibitoki, tuzunguruke ya Bujumbura yagutse. Turakeneye ingufu z'umuntu wese muri kino gihugu. Rero turahamagariye Abarundi mwese, turahamagariye inshuti n'abagenzi, abari hafi n'abari kure. Mwijuru hari Imana, turayizeye ko byinshi, kuko n'ubu bigo turi hano tuko turakora tubikesha Imana yo gusa, ariko kandi Imana ibashoboze ibakoreremo, ikorere ku batari hano, abazumva buno butumwa bukabashikira. Aba independent nta mabije tuba dufise yo gukora kampanye. Aba independent nta banywanyi tuba dufise batanga ama contribution nk'uko bikorwa mu bindi bice by'ubuzima canke mu banyapolitike mu migambwe. Aba independent usanga nigeze kumva témoignage y'umugenzi yavuze ati gihageze amatora mu vy'umukuru w'igihugu nafashe inzu ndayishira ku Camunara, yadandaje inzu kugira aronke amafaranga yo gukora kampanye. Uyo ni ntahe yambwiye, n'ibindi vyinshi usanga duhurana n'aba independent. Rero iki gihugu turakeneye ko gihinduka, kandi ingufu z'umuntu wese zirafise ico zofasha. Rero nshimire cyane abo muri biro de campagne, hari abashoboye kuzana ico bashoboye, hari abashoboye kwikura irya nino kugira ngo bashigikire kino igikorwa ca mbere. Iki ca mbere twagomba kubereka yuko hageze tugeze, bitubatware ahantu muza gukubitwa n'izuba kwibabara ku musenyi canke ahantu musi y'igiti ngo munyagirwe, ariko twabazanye kuri Meridien. Aha hantu muhagaze naho mwicaye niho hicaye babatama bose tuzi, bariho n'abatakiriho bagiye batwara kino gihugu. Rero aha mwicaye muri kahise, ariko kandi tugomba kwiyumvira na kazoza, tugaterera. Muterera amatora, murazi ko na leta y'udutereza tukayiterera, natwe turabatereje tinya kubivuga. Ariko kandi kabure habura urwango muzodutore, sivyo none? Kabure habura urwango muzodushigikire, kabure habura urwango muze mutuvuge neza, mutuvugire ku batatuzi, bamenye yuko
hariho abandi bakandida, hariho ibindi vyiyumviro, iyindi migambi mishasha ishobora guteza imbere kino gihugu. Rego ushobora kutabishobora ugasanga uratuvugiye ku wundi muntu abishoboye agakora ivyo utokoze, kandi tukubaka kino gihugu mu buryo buteye igomwe kandi mu buryo dushobora kugishikanaho twifuza ko kigera gishika. Rero ndabashimiye, tuzokenera aba volontaire, nimba muzi abajene bari hano, abantu bakishoboye kwirukanga mu misozi. Sinzokora kampanye mu muji gusa ngenda n'imiduga naho ibitoro bikene muri kino gihe, ariko turagomba kuzoshika ahantu ruguru tukagenda n'amaguru. Turakeneye badufasha guterura imiceri izoshira abantu bagowe ruguru bahatagira pame idashaka ije kubafasha. Ivyo vyose bizokorwa n'amaboko yacu n'inkomezi zacu, kandi abemereye ko bizoba biryoshe. Abazobana natwe bakadushigikira bakaduherekeza, n'ukuri izoba ari intango y'umubatizo mushasha wo gukorera igihugu mu bundi buryo bwo kwitanga no gucitangira. Rero nongeye gusubiramo mvuga nti ivy'amatora, ivyo gutwara igihugu, ivyo kuba umushinga amateka si igikorwa c'umuntu umwe, kandi si igikorwa c'umutwe umwe. Turanasaba n'ivyiyumviro vyanyu. Uno munsi turateguye conference de presse. Amakosa mwadutoye ko mwatubonye ko naho nyene tugeza, muraza muduhanure mudufashe gushika kure nifuza ko twoshika. Nuko rero turabashimiye, turashimira no bose baje no munsi, abavyeyi bacu bari hano, abavyeyi bandi batandukanye batuvyara mu bundi buryo bari hano, abo tungana. Nukuri mwese mu vyubahiro vyanyu nta kindi twoshobora kuvuga uretse kubashimira. Mwakoze kuba mwaje muri conference de presse, hanyuma kandi n'ejo twabatumira, twizere yuko tuzobabona. Murakoze cyane.